Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho hama ikabigutohoreza uko vyakabaye ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 13 Rusama 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Ibururi hariko haravugwa cane irengutswa ry'abasirikare babiri bakurikiranwa k'ubwicanyi Alexandre Bigirimana na Aristide Hakimana abasirikare babiri bo mu gisirikare c'u Burundi b'ipete rya première classe barengutse kuri uwu wa kabiri imbere ya sentare ya gisirikare Ibururi iri mu bumanuko bw'u Burundi bagirizwa n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika kugandagura umuntu abo basirikare bikekwa kuba baricishije umupanga uwuca amafaranga mu kunguruza abantu kw'ipikipiki mw'ijoro ry'uwa 20 Ruhuhuma ku mutumba Ndago ni muri komine Songa y'intara ya Bururi abo basirikare uko ari babiri bari bafashe imoto baja Ibururi bavuye ku mugwa mukuru wa Matana imbere yo guhindukirira uwo yunguruza abantu kw'ipikipiki bagomba kwiba ipikipiki y'uwo yishwe inyuma y'urupfu rwiwe baciye bafata ipikipiki berekeza Ibururi bafashwe n'abanyagihugu ku mutumba Karimbi muri iryo joro nyene kuko akaba ari amakuru avaho nyene abivuga vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Bujumbura abantu batari munsi ya batatu barapfuye bahitanywe n'igisasu caturikijwe abantu batatu barishwe 14 barakomereka mu gitero ca grenade cakozwe ku gituro c'amamodokari yunguruza abantu mu Kivunga cabereye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ico gisasu caturitse kuri uwu wa gatanu ku mugoroba iyindi yaturikijwe hafi y'ikambi ijejwe gucungera inzego z'igihugu abantu benshi barahagaritswe kubw'ababibonye Gerenade ya mbere yatewe ku gituro cuzuye ingenzi zirindiriye imodokari zazibuze muri iki gihe ibitoro vyanse gutora umuti muri ako gahugu gatoya ko muri Afurika y'ubuseruko hakaba hari hafi isaha imwe n'iminota 20 abantu batatu barapfuye abandi 14 barakomereka ivyo ni bivugwa n'amasoko mu nzego z'umutekano biranemezwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD bashoboye kuhashika bakabona uko vyagenze kubw'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru amabarabara menshi yaciye azibirwa inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu vyinshi kuri iyo nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ikabarore imbonerakure zibiri zishe umugabo akiri muto yari kagerageza kuja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda Philippe Nsabimana w'imyaka 22 yarishwe kuri uwa gatanu hafi isaha 8 z'umuhingamo iryo bara ryabereye mu gice co mu Ryamukona gihanamiye uruzi Kanyaru rugabura ibihugu bibiri bivukanyi byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ni muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi ababibonye bemeza ko uwo muyabaga yishwe n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD zibiri zariko zirakizura mu micungararo uwo yishwe yagomba kuja mu isoko hirahitwa Iviro ku butaka bw'u Rwanda yafashwe na babiri mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD baca baramwica ubwo nyene imwe muri izo mbonerakure yaramenyekanye kubw'amasoko yacu ni Victory Niyukuri vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko
hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga kw'irengutswa ry'abasirikare babiri bakurikiranwa k'ubwicanyi. Alexandre Bigirimana ndetse na Aristide Hakimana, abasirikare babiri bo mu gisirikare c'Uburundi b'ipete rya première classe barengutse kuri uwu wa kabiri imbere ya sentare ya gisirikare i Bururi iri mu bumanuko bw'Uburundi. Bagirizwa n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika kugandagura umuntu. Abo basirikare bikekwa kuba baricishije umupanga uwuca amafaranga mu kunguruza abantu kw'ipikipiki mw'ijoro ry'uwa 20 Ruhuhuma ku mutumba Ndago muri komine Songa y'intara ya Bururi. Abo basirikare uko ari babiri bari bafashe imoto baja i Bururi bavuye ku mugwa mukuru wa Matana imbere yo guhindukirira uwo yunguruza abantu kw'ipikipiki. Bagomba kwiba ipikipiki y'uwo yishwe, inyuma y'urupfu rwiwe bakaba baraciye bafata ipikipiki berekeza i Bururi. Bafashwe n'abanyagihugu ku mutumba Karimbi muri iryo joro nyene. Uko akaba ariko amakuru avaho nyene avuga. Abanyagihugu bo ku mutumba Karimbi baje imbere ya sentare kwagiriza abo basirikare babiri bikekwa ko ubwo bwicanyi imbere y'abacamanza b'abasirikare. Umwe mu bagirizwa yasavye sentare ya gisirikare umwanya kugira ngo azane icabona kimukurako ivyo yagirizwa, akemeza ko ivyo igihe vyaba yari mu kigo kivura abagwaye indwara zo mu mutwe mu Kamenge i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji aho yari arwaje umusirikare. Abo bacamanza baravyemeye. Urubanza rwungururijwe kw'isango ritatomowe. Iryo yunguruzwa ry'urubanza ntiryanezereye abo mu muryango w'umuhisi babona ko ari ukudindiza urubanza. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ni uko i Bujumbura abantu batari munsi ya batatu bapfuye bahitanywe n'igisasu caturikijwe. Abantu batatu barishwe, 14 barakomerekera mu gitero ca gerenade cakozwe ku gituro c'amamodokari yunguruza abantu mu Kivunga mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ico gisasu caturitse kuri uwu wa gatanu ku mugoroba. Iyindi yaturikijwe hafi y'ikambi ijejwe gucungera inzego z'igihugu. Abantu benshi barahagaritswe kubw'ababibonye. Gerenade ya mbere yatewe ku gituro cuzuye ingenzi zirindiriye imodokari zazibuze. Muri iki gihe ibitoro vyanse gutora umuti muri ako gahugu gatoya ko muri Afurika y'ubuseruko, hakaba hari hafi isaha 1:20. Abantu batatu barapfuye, abandi 14 barakomereka. Ivyo ni ibivugwa n'amasoko mu nzego z'umutekano, biranemezwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bashoboye kuhashika bakabona uko vyagenze. Kubw'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, amabarabara menshi yaciye azibirwa inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu. Abantu benshi barahagaritswe, igipolisi nta n'umwe cacagura. Abakenyezi, abagabo, urwaruka, umuntu wese yiketswe yaca ahagarikwa ubwo nyene. Uko akaba ariko vyabonywe n'umwe muri bagenzi bacu akorera insamirizi yo mu Burundi yarageze hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura igihe ivyo bisasu vyaturika. Kubw'umumenyeshamakuru wacu, amamodokari menshi y'igipolisi yarungitswe hagati mu gisagara kuri uwo mugoroba w'uwa gatanu. Ababibonye bakaba bavuga ko mu gihe ivyo bisasu vyaturika, abiyunguruza bose bari ku gituro c'amamodokari aja mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi baciye biruka bahunga. Abantu biruka mu mpande zose co kimwe n'amamodokari. Niko bishingwa intahe n'umwe mu bamenyeshamakuru b'imwe mu maradiyo akorera hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nari nshitse mu gituro aho iyo gerenade yaturika. Abantu bose biruka impande zose atawuraba iyaja, amamodokari nayo nyene yiruka. Vyari biteye ubwoba. Uko akaba ariko bishingwa intahe n'umwe mu badandaza b'ibirato. Amabarabara yo hagati mu gisagara abantu baheze muri yo mu minota idashika 20. Uko akaba ariko bivugwa n'ababibonye.
iyindi gerenade yaturikijwe n'umuntu umwe iyindi gerenade yaraturikijwe umuntu umwe arahagarikwa mu kiringo c'inusu y'isaha iyindi gerenade yaraturikiye muri zone Ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi amasoko mu gipolisi akaba avuga ko iyo gerenade yaturikiye hafi y'ikambi ijejwe gucungera inzego gapi amasoko mu gipolisi akaba avuga ko iyo gerenade yaturikiye hafi y'ikambi ijejwe gucungera inzego uwateye iyo gerenade yaramukomerekeje yarahagaritswe aho nyene mu gihe yafatwa itelefone yiwe yariko irahamagara abakozi b'igendereza baciye bamujana vyihuta mu gasho k'igendereza uko akaba ariko amasoko mu gipolisi yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru iyo kambi iri kandi hafi ya mese des officiers y'igipolisi mu minsi iheze ibisasu vyashizwe mu vyuma bigabura umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura vyaraturitse bihitana ibikoresho gusa hataheze indwi imwe idashika kandi hari abantu bakomerekejwe na gerenade yaturikiye mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji abajejwe intwaro n'umutekano ntibaragira ico bashikirije kuri ivyo vyose indongozi z'igihugu c'u Burundi ntizari bwashikirize ibitigiri vy'ivyononekaye biturutse kuri ayo magerenade yatewe kuri uwu wa gatanu gushika uwo mwanya dushize ahabona aya makuru ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'ijoro ryiza